Oh yeah, alright. Hello everybody. Again and again wherever you are. Nizera yuko mumeze neza for real. Ibihe bibamereye gute? Impera z'umwaka ziriko zirabatwara gute? Twebwe n'umunyenga ibintu n'ubuki, ibintu ni munangi, tuba tumeze neza cyane. Tugaruka twihuse kuko ico twiyemeje harimo kugumana namwe ntitubate tubahereza exclusive news, tubahereza breaking news, tubahereza amakuru abagezweho cyane muri kino gisata tubanyemwo umwanya munini cha cinema. Of course we back again. Ino ni best actress of the year 2025, tukinjira muri top 7 hanyuma tugashirako na bonus. Of course nariko navuga nti tugarutse kurabira hamwe umukinyikazi w'umwaka, umukinyikazi yaranze umwaka mu gihugu cy'u Burundi mwaka wa 2025. Duhereye ku ruhande rw'abigeme, ariko mu mwanya uri imbere n'ubundi turaza kuba kubita iyindi season y'abagabo. Turabira hamwe mbega mu bagabo umukinyi w'umwaka ninde, dufatiye ku bikorwa vyagiye birahaba. Runo ni rutonde rurerure cyane, nako sinarurerure cyane kuko wakwegeranije bamwe mu bakinyi b'abakobwa bagiye barabikora uno mwaka. Ubona yuko kabisa ibikorwa byari byinshi cyane uno mwaka. Ugiye kuraba ku ruhande rw'abigeme nta bakinyi benshi binjiye bashasha. Ubona yuko ibikorwa muri industry muri rusange byaranzwe na bamwe mu bakinyi bari basanzwe bahari, noneho abari basanzwe bahari baza kwiyongera mu kugwiza ibikorwa cyane. Hari naho hasohotse amafilme menshi yagiye arabonekana yuko byari ibikorwa biremereye byagiye birahaba, atawude hakuvuga yuko habaye innovation. Ugereranije n'indi myaka nta benshi uza gusanga barinjiye, ariko abari bahari barakoze kandi barakora birashimwa. Igisata gikunze no kugarurwa ko havugwa byinshi yuko kigizwe na bamwe mu bantu b'igitsina gore babonekana ku bwinshi, ariko kandi ntawe ca vyemeza kwijana kuko buno bushakashatsi butaremezwa neza. Ubona yuko n'abagabo nabo nyene harimo n'abasore nubwo atari benshi cyane, ariko uravye abakunze kubonekana n'umundi muri abantu b'abagore canke abantu b'igitsina gore canke inkumi muri rusange. Ariyo mpamvu twanabahereko nk'abantu bihuta cyane. Twakuzaniye bamwe mu bakobwa indwi bagiye bacagugwa kugira hazove umwe, ni rutonde runini cyane, ariko kandi hambavu y'abindwi twakuzaniye na bonus iriko abakobwa babiri. Byumvikana ko bataza kuba bakibaye indwi ahubwo baca baba 9. Giharuro indwi tukaba twagifatiyeho gusa kubera yuko kuno guhitamwo twazanyemwo top 7 ngo urutonde rw'abakobwa indwi dutegerezwa guhitamwo. Runo rutonde uwo tuza guhera ko siwe aza kuba ruwa mbere sino wa nyuma, tuza gupfa duhereye ko mu gusoma hanyuma matora uburyo agiye kubamwo. Mutegerezwa kudufasha mwebwe uruhande runini, mutubwire who's your favorite actress, ninde ubona deserving kuba umukinyikazi w'umwaka 2025 mu gihugu cy'u Burundi. Mwararavye amafilme menshi ayagiye arahaba, mwaravye amafan base, mwaravye bimwe mu bikorwa vyagiye birahaba, mwaravye innovation, mwaravye amahiganwa, mwaravye umuzo no gutera intambwe. Ivyo byose ndodaguye hejuru akaba ibyo twanafatiye ko mu kuzana abana bakobwa indwi, nako baza kuba 9 kugira mutore muduhitiremwe mutubwire uwo mubona akwiye kuba umukinyikazi w'umwaka. Twagiye muri no rutonde harimo uno mwana mutoya yitwa Miriam, umwe mu bana bagaragaje ko bakunzwe bikomeye, umwe mu bantu byabonekanye yuko bakunzwe gose. Uno mwana noneho abantu bagatangazwa n'imyaka afise, noneho waraba acting ziyo ukabona ziratangaje cyane. Umwe mu bana bagiye banabonekana mu biganiro nubwo bitari byinshi, no kuri Diko Entertainment yaraje abantu baza gutangazwa n'uburyo uno mwana ashobora gufata microphone akayaga n'umumenyesha makuru akishura atakibazo. Noneho filme vyamaho akaba ariyo filme no mwana yakomeje kubonekana ko imushira no kuri trend, noneho abeshi batangarira ingabirano
uno mwana afise. Ntivyahereye honyene kubera ko uno mwaka hasohotse na filime nako hasohotse indirimbo vyamaho y'uno mwana mutoya Mimi Miriam, noneho acting canke uburyo yayikinyemwo, ibimenyetso yerekanye n'uburyo yagiye yerekana yimita uburyo indirimbo imeze, bikaba byatangaje benshi. Noneho uno mwana bamubona nk'umuhinga, bongera kumubona nk'umwe mu bantu bafise kazoza gasayangana canke kazoza kadasanzwe. Uno mwana kandi umwaka ukabugiye kurangira yamaze kwinjira mu higanwa rya Irebe Best Influencer Award nk'umwe mu bantu bariko barahiganwa, kandi banahabwa amahirwe yuko ashobora kwegukana rino higanwa. Why not? Uno mwaka kandi mwaruno rutonde hinjiyemwo uno mukobwa yitwa Chanceline Niyonkuru. Uno Chanceline Niyonkuru nawe kumuzo wiwe akaba yakomeje kuvugisha benshi bitandukanye. Noneho uno mukobwa ku kintu cyitwa focus canke kuguma ku kintu kimwe, bikaba vyatumye bimutereka muri no rutonde nk'umwe mu bakobwa bagiye guhiganwa uno mwaka, bahiganirwa ikibanza ca mbere nk'umwe mu bakinyi beza b'umwaka. Filime Fer Rouge nimwe mu mafilime atazibagiranwa yabonekanyemwo, noneho yibonekanamwo uruhane runini nk'umu main actress, noneho yerekana acting atandukanye nko mu bakobwa bakubwira ngo arakina, akaba afise noneho style yiharije izamo akantu k'abazungu, hanyuma akaba ari ready gukina mu ndimi mpuzamakungu zishoboka, harimo cane cane igifaransa n'icongereza. Ntiyabonetse muri no projet yonyene iremereye nka Fer Rouge, kuko yanagarutse vyihuta abonekana muri filime Agatsirikwa Ntigahere, imwe mu filime ariko arabavugisha nuno munsi. Kuri no rutonde kandi hariko uno mukobwa yitwa Akijuru Kiki Christelle. Uno nta filime nyinshi yabonekanye mu no mwaka uretse filime zari ziheze za Iseke Films bagiye bamumenyeramwo. Noneho uno mukobwa ikintu camuzanyemwo canamuteza n'ahantu akaba aruko uno mwaka yagiye abonekana mu ma fan base nyinshi, yagiye avugwa byinshi mu bitandukanye, harimo n'ivyo ariko aravugwa ko nuno musi nuno musore Fiko binavuga yuko baba bamaze kwinjira mu urukundo barimwo rukaba ruca ibibatsi. Uno mukobwa filime yabonekanyemwo atangiye kuvugwamwo uno musi akaba ari no project igiye no gufunga umwaka ikiriko irabandanya, nino filime Mwamikazi ya Fanny Lavine. Numvise Fanny Lavine kandi umve nawe ko ari kwa runo rutonde nk'umwe mu bantu b'abakozi bidasubirwaho babyerekanye imyaka myinshi kuva umwaka utanguye. Yagiye mu mahiganwa arayatsinda, yakoze byinshi, akora ibiraka byinshi, atsindira ama award, yinjije amafaranga ku rugero ruboneka mu biraka n'ama contract atandukanye, noneho yachivinga n'ibindi. Umwe mu bantu bimaze kubonekana yuko buri season agerageza gutera intambwe, noneho ntiyasigaye nyuma mu gutanga ibikorwa bizima kandi byinshi, byose biserukiwe na filme Data hamwe na Mwamikazi, aribyo byamuzanye muri runo rutonde nk'umwe mu bantu bariko barahiganirwa umwanya wa mbere ku bantu b'igitsina gore bakoze birashimwa muri filme y'igihugu. Uwundi mukobwa arimwo agira gatanu kuri runo rutonde, ariko nababwiye si gutondesha, ahubwo twavuga ngo ahamagawe ubugira gatanu. Nono yitwa Kado Havel Agnisia Kagisye, the Milo of the young generation, ushatse umwite Bera canke Baju n'ayandi menshi. Uno yabonekanye mu ma big project, mu filime aremereye kabisa y'umwaka, arimo ino yabice biracika yitwa Ndahazi ya Sabasi Inkuru Nziza. Yagarutse kandi mu mpera ya filime Ingaruka yabiciye by'igihe kinini iri kirahera, nawe yayigarukanyemwo, agaruka muri no filime yisuku yabavugishije ari benshi yitwa Heartbeat kuva muri Moria Channel. Saho nyene kubera yanagarutse iruhande ya mugenzi we Mimi Miriam, bakora Cira Mundi kora amateka. Eka yagarukanye kandi muri Ntindi season 3 yari kirahera muravyibuka, ariko kandi ni Kado Havel atatanzwe muri no filime Agatsirikwa Ntigahere, imwe mu filime ari karavugisha abantu atari mu Burundi gusa, eka mbere no muri East Africa. Kuno mukobwa yabonekanye kandi yuko afise innovation, ntaguma kina vya bindi, none haza gutera kukidodo yerekanye yuko uko bamumenyereye akina ashobora no kubihindura agakina n'ibindi byose akabishobora. Kado Havel Agnisia Kagisye kuri no rutonde rw'abakobwa ariko baheganirwa umwanya wa mbere nk'umukinyi mwiza yaranze umwaka mu gihugu cy'u Burundi. Uwundi mukobwa arimwo ni mugenzi we hagufi yitwa Mimi Miriam Ndayishimiye, also known as Diva.
uno nawe ni umwe mu bantu bakoze birashimwa, umwe mu bantu amafilime hafi nka yose yari hit mu ntango z'umwaka yabonekanyemwo, hakabonekanamwo n'ubundi ayo bahuriyemwo menshi na Kadorave, ano ma project yo kwa Sabasi Inkuru Nziza, ariko hakazamwo n'ayandi. Filime yiwe Ciramunda yavugishije abantu kuva kuri lancement yayo, abantu bavuga ati ntituzoyibagirwa, noneho inahagarara nk'imwe mu mafilime yarabwe cyane mu gihugu c'u Burundi. Biza kubonekana yuko n'umukobwa afise n'abafana benshi, abona yamaze no kwagura karere atangira gufata n'imisozi yigarurira nabo hakujya. Sizo zonyene yabonetse, yonyene yabonekanyemo kuko yanaje muri Heartbeat, yabonekanye muri Ndahazi, yaje muri filime Intango, of course ni kwa Sabasi Inkuru Nziza n'ubundi, ariko kandi ntiyatanzwe muri filime Agatima Koko, ariko kandi aza no kubonekana muri filime Ndahazi iyo twavuze hejuru ya biciye biracika. Iyo na mugenzi we Kadorave yabonekanye mu Mimi haye n'umwe abantu bari ku rutonde nabo nyene bariko baragwanira umwanya wa mbere. Ni muri no higanwa of course riko kuri Diko Entertainment, muzorebana no kwa indi ma platforms, harimo na Independent Voice kwa mzee himself Fridolin Batro, umwe mu bantu nawe nyene bahagaze neza nk'umwe mu banyesha makuru bafise uruhara runini mu iterambere rya filime y'u Burundi, ariko kandi hose biraza kugenda bihaca kwegeranya iyo majwi n'ahandi henshi atandukanye ku ma platforms atandukanye, tukaba tuzobabwira filime yabaye ya mbere noneho ironke n'agashimwe. Umwe mu bandi bakobwa baje korona rutonde kuwo turiko turashakamwo uwa mbere, tubifashijwemo namwe muza kwivugira ati ni naka, noneho akaba nimwe muza guhabwa n'umwanya munini w'amanota aza gusanga yandi, tukazogaruka tubabwira uwa mbere ndeketse tukazonababwira uko bakurikirana kugeza ku 9 bose bajemwo. Urundi mukobwa arimwo nuno yitwa Nahimana Asta Pascal canke Asta Pisco Mobelo wa Burundi. Uno nta nyinshi, filime imwe yonyene yabonekanyemo yitwa Heartbeat, nyuma y'igihe kinini ariko arazunguruka atandukanye ntibize kumuhira, ari kino yamusigiye izina, noneho aza ku rutonde rw'abakobwa bakoze birashimwa uno mwaka biciye muri filime imwe yonyene ya Heartbeat, filime yagiye inavugwa ko byinshi nk'imwe mu mafilime yarakosowe atazibagirwa uno mwaka. Asta Pisco ku rutonde rw'abakobwa indwi, haza kwiyongera ko babiri bakaba 9 kw'abariko bahatanira igihembo ca Best Actress of the Year 2025. Kuri bonus hari uno yitwa Ina Ligera yabonekanye mu mafilime atari menshi, ariko kandi yaje ku rutonde nk'umwe mu bantu bakoze project ku gatwe kiwe, bimwe muri bitamenyerewe cyane ariko kandi bitanga n'amanota. Noneho filime yakoze yitwa Umugore w'igifu, ni filime itamenyekanye cyane ariko abahinga baravye bayiha amanota menshi, banavuga yuko ishobora kuja mu higanwa noneho igatsinda nyinshi. Undi mukobwa ari kuri bonus ari nawe wanyuma agira 9 yitwa Angeli all the way from Major TV, ni umwe mu bakobwa badakunze kubonekana cyane ku ma headlines, nta ma fan base ya cyane, ariko kandi mwe mu maproje make yakora yo muri Major TV akaba mwerekana nk'umwe mu ba actress babikora neza kandi bazi umukino icarico. Ntiyabonekanye mu mafilme muri Major TV gusa nko muhira, ariko kandi yaraciye n'ibiziriko abonekana muri filime ya Ahonera Mutoni, aza kubonekana no mu yindi filme nayo nyene yari hakaze neza. Nubwo rutonde rw'abakobwa dushaka mutubwire who's the best, who must be the best actress of the year 2025, mubona arinde akwiye agashimwe kumwe mu bakobwa bitwaye neza bakoze amateka bakinye bakwiye kwitwa umwaka ahagarariye abandi bose. Tubabibutsa harimo uno mwana muto yitwa Miriam, harimo Chanceline Niyonkuru, harimo Akijuru Kiki Christel, harimo Uwimana Faxine also known as Vanilla Vin, harimo Kadorvelle Arnisia Kaxien, harimo uno yitwa Mimi Mireille also known as Diva, harimo Asta Pisco, hajimo Ina Ligera, akanabonekanamwo Angeli all the way from Major TV. Ninde dukwiye guha agashimwe, ninde ubona bikwiye? Make your comment, umushire muri comment, ushiremo n'amashugwe yiwe uvuga ati uyu arabikwiriye. Dusubire mu mwanya mutoya no mu bagabo turabira hamwe uko bimeze, hanyuma tunagaruke turabira hamwe filme y'umwaka, byose ari mwe muzovyemeza, ariko kandi tunasubire no mu biganiro byinshi bitandukanye, tuzi neza yuko mubikumbuye cyane. I'll be back, love you so much, hasta la vista.
Entertainment. Dico Entertainment.